kuki igisirikare cy'u Burundi FDNB kitaciye cohereza canke ngo kirase canke ngo kirungike ubutaraririye ibibombe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibi ni bimwe mu bibazo byaranze umunsi byaranze umutaga w'uno munsi igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 aho hiriwe utureresi ama audio mu magroupe menshi agenda atandukanye eka no kumbuga zitandukanye ngurukana bumenyi hazaba hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi eka na hariya hakurya ya Kanyaru kuko ni bihugu bibiri iyo twe tuvuze Kirundi baravyumva nabo iyo bavuze Kinyarwanda turavyumva vyifashe gute. Aya mareresi yagaragaye hariya hakurya mu ntara yacu nziza cyane ya kera mu Cibitoki. Rero jewe sinje kubabwira ngo amabombe yaturikije banaka yishe banaka canke yarashwe na banaka ngo kunzira yuko novuga ati ni gihuha canke kunzira yuko novuga ati tekera muhungi oya namba ahubwo jenje kuturabire hamwe ni kubera iki boba batumbereje ayo mabombe haba kugushaka canke kwisanganya ni muri ivyo bibiri. Rero nje turabire hamwe igituma zino bombe zagaragaye ku butaka bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi zarashwe zitumberezwa mu Burundi. Iyi niyo mpamvu nyamukuru. Hama turarabira hamwe n'igituma igisirikare cy'u Burundi no bataco kirakivuga ko officiellement ndavuga umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ko Jason noza kuvuga ibindi bintu abasirikare abajejwe ugo gwego no kungene basanzwe batanga makuru no kungene babanza bakitondera nababwiye ko intare zacu zo mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'abantu badapaparika n'abantu bicara bagakoresha ubwenge bakiyumvira bagatohoza hanyuma bakabona kugira reaction. Rero kuva ku munsi wejo hamye hagaragara mwarose ko imigwano yoyo isanzwe ihari kuva itariki zibiri ku munsi wa kabiri itariki zitatu ku munsi wa kane itariki zine basinya amasezerano yitwa ko ari amahoro ariko narababwiye ko hari uduhaze nzoza kubabwira ko atari amasezerano ya mbere narabibabemereye mu kiganiro nakoze je ariko no munsi niriwe fatiriwe gatoyi nico bituma nakoze ibiganiro vyinshi nakoze ikiganiro kimwe mvuga ku vya ba Pacifique n'abandi benshi misi yose bacoza ibikorwa vyiza biba biko birakorwa nino ntwaro ihari. Rero ndavuga gute nje tuvugane kuri iki kintu tukirabire hamwe tugisesangure twicare tuniyumvire. Hamwe hagaragara amasanamu menshi y'amakamyo agera ku 12 yinjiye ava Bukavu centre agenda Kamanyora agenda gukontrataka canke kugira ama offensive kugaba ibitero cane ngo batumbereza ku makambi n'ibirindiro birimwo ingabo z'u Burundi aho hasanzwe hari imigwano imaze imisi igera kuri 3 canke irenga bari muri ako gace ka Katokota Ruvungi Kamanyora cane rero niho hatse umuriro aho hagaragaye ibisasu vyinshi cane biraswa biva hariya hakurya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ku misozi witwa Nzahaha hariya ni Ibugarama nkuko nabashikirije ku munsi wejo. Mwarabonye ko amakamyo hasigaye uwuzi kwiruka canke hasigaye uwo gwahushije canke hasigaye uwo bayipfishije. Inyuma yaho bamaze kubona ko ikamyo 12 FDNB bagize fye bace barungika mu gihe hariko harasinywa amasezerano y'amahoro hariya muri Washington bobo nabo bariko bararungika ubwato bwuzuye imbwebwe za sarambwe inyenzi za sarambwe mwarabibonye ku tureresi nico gitume jo ntashatse kubivuga ko cyane kuko nabonye bisa nuko benshi babivuze birahagije ariko jewe rero nje turabisha ijisho rya gatatu dutahura igituma kubera iki amabombe yarashwe mu Cibitoki ca Rugombo ku butaka bw'u Burundi ni kubera iki atareplique automatique ngo gisirikare cy'u Burundi ca FDNB ca igihugu cy'u Burundi bice muri FDNB bace barasa hariya hakurya mu kibanyi cy'u Rwanda mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nkuko abarundi benshi bakora bivuga nkuko muri Kongo babivuga eka n'abanyarwanda bamwe bavuga ati murindiriye ikintu mubona ko arakaryo ko guca mu kontrataka namwe bivanye n'ivyo bisasu babarashe. Nagwanda babwire ko iruhande y'ubu bwato barungitse naho nyene ntiborohewe mwabonye kandi nizana za strategy zabo strategy masongere bagaragaje ngo bakoroye drone ndavuga ati iyo drone isa nk'ibajaji iyo drone irimwe ibibarabara vya jaune izo drone zimeze uko nuko ndarondera ko iyo drone bombwira n'ubwo kubuhe ndarondera ko bombwira bayikoroye hehe yakorowe sangapi bigenze gute ariko candaraba mbona sanga ni nkuru zidafashe muramba bari agene komeze nditonda nkatohoza
neza, ariko uwo bafise umuco gusumba arampa link y'ukuri aho bijya bintu vyabereye. Apana ntimunzanire ibyo bintu nabonye baskovya bavuze n'abandi benshi bagenda batandukanye. Ndashaka mumbwira irya drone n'ubwo kubuhe barashe, irya drone ivanze n'ibibara vya bajaji vya jaune. Iki ni kimwe novuga ko ari kinyoma ciriwe kigaragara ku butaka bw'u Rwanda ku mbuga ngurukana bumenyi zabo. Musanzwe mubizi bafise strategy yo kubesha yo kwambika ishusho RDF, inkotanyi, imbwebwe za Sarambwe, M23 kugira barabe ko bogira botera intege abasirikare babo bari ku butaka, bagatera n'icizere, bagaha n'icizere abene gihugu b'u Rwanda baba bariko barasengera abana babo, baba bariko baraboroga bari mu marira, basigaye bugaranye mu mazu, abandi batwawe za mageregere n'ubundi busho bugenda butandukanye, kumva zuko baba batorohereje leta y'u Rwanda gutora abana babo b'abahungu ngo batware ku mirongo y'urugamba. Bimeze gute rero? Impamvu rero barashe i Burundi zirashoboye kuba ko impamvu zitatu. Nizo jewe nashoboye kuba nicaye hasi ndatohoza, ndazungurusha ubwenge, tunazirabire hamwe twese kandi ndatwo tuza kubitahura kumwe. Ikintu ca mbere ni gute bamaze kubona ko FDNB nama n'ababwigisikare cy'u Burundi muri Kongo nico cabaye bariyeri, nico cabaye barricade, nico catumye projet zabo zo guprogressa canke zo kwavasa Goma, Bukavu, Kamanyola, Uvira, Kalemi n'ahandi henshi agenda hatandukanye nkuko bari bavyifuje ngo babarkanize igihande kinini ya kumbure bashike ni Kinshasa, guhirika ubutegetsi bwa Son Excellence Chirombo Tshisekedi Faci Beto. Babonye ko bitaboroheye niho baciye bazana ino strategy. Aha ndagaruka twongere dukoreshe kandi twiyumvire ni kubera iki bamaze iminsi bavuga ngo ehengu yibombe ngo yatewe n'igisikare cy'u Burundi, ngo ehengu yibombe yarashwa hanaka n'igisikare cy'u Burundi, ngo biko birava mu Burundi. Kavuga ati none biko biva mu Burundi amaja hehe? Mu Burundi hafi ya Kamanyora nta misozi n'umwe uhari, ni mu Cibitoke ca Rugombo, ni mu Kiyaya. Ni mumbwire ko bananiwe kwerekana imodoka irya sabasaba canke ikindi kintu carashe kikura mu Cibitoki ahantu hahanamiye Kamanyora barungika hariya Ikamanyora canke mu gihugu c'u Rwanda. Iki cyagaragaye nkuko ari kinyoma, aho twaciye tubazanira video zigaragaza aho ibiduga vyabo bihagaze ibugarama ku musozi witwa Nzahaha batumbereza Kamanyora, aho bamaze kwica nababwiye ko batumbereza mu mashure, bagatumbereza mu bitaro, bagatumbereza ku ma eglise, bagatumbereza no mu agglomeration, ahantu mu ma village abamwe abantu benshi, juste kugira iki bica abantu benshi. Amakunga semerera bwire Tshisekedi raba mwicare hasi muvugane canke bakreye impunzi nyinshi hama bagende bahashike bahishirire impunzi zabo, kuko muri balkanisation bafite objectif yo kuguma bayora abanyarwanda babatwara hariya, ejo haze hagaragare ko hari abanyarwanda benshi. Kimwe rero mu vyatumye bagira ni kugira barabe ko igisirikare barase hariya mu Cibitoke ca Rugombo, hanyuma igisirikare cy'u Burundi nkuko bamye babivuga mu ndabibuse ko aya majambo bamye bayavuga babwira Red Tabara ngo Red Tabara nimba ne muhari ngo ni mu profite ngo mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyo kirarungika abasirikare benshi mu burasirazuba bwa Kongo, nimba namwe muhari rero ni mu profite murabaho muca mu kontratakira kubera ingufu zose ubu abasirikare b'u Burundi bazitwaye muri Kongo. Aya majambo yaravuzwe cyane mwarayumvise, niyo strategy ya mbere batangiye kwihutira gukoresha kugira barabe ko igisirikare cy'u Burundi co dohoroka hariya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane Kamanyora, Luvungi, Katogota, aho bitoroheye izimbwebwe za Sarambwe, kugira barabe ngo ko boza gushira ingufu nyinshi ino mu Cibitoke ca Rugombo baze kugira defensive. Ibi navyo bakaba bavyihenze ko cyane kubera igisirikare cy'u Burundi kirahari, abanyagihugu bose b'abarundi n'abasirikare bonyene bishikiye kuri tere. Gusa jenje ntashoboye ko hashika kubera izindi mvo z'imirimo narisanzwe ndimwo, ariko nimumenye yuko strategy bakoresheje itokunda. Igihugu cy'u Burundi kirapanze kandi gikenyuye neza. Iyi ni strategy imwe muzo bari bifuza ko bokoresha kugira barabe ko bose amazi igisirikare cy'u Burundi gicureshe hariya mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma bagaragare nkuko bagiye ku intervena hariya mu Cibitoki ca Rugombo. Strategy nawe ya kabiri bashatse ni gute mu gihe ejo canke nahirya ejo hagaragaye ibiduga vya sabasaba ekamadrone, abasirikare bo bama bariyo na CNN yaravyerekanye, ariko hoho baragaragaye barasa bari bugarama mu gihugu cy'u Rwanda, barasa mu gihugu ca Kongo Ikamanyora, aho benshi bavuze ati
kongo irindira iki gucirasa igira iki kubera iki umuntu avuga uku ashoboye kubivuga kubera ibishobisho kandi ari umusivile ariko strategie z'igisirikare biba bisaba ayandi mamezire ndabitahura naco gituma n'uno munsi biriwe bavuga banyandikira n'abandi aho n'abandi hose bavuga ati kweka abarundi bataciye basubiza bataciye barasa kandi bigwanisho tubifise ikintu rero bashatse gukoresha indi strategy bashatse mu gihe bo bamaze kwambara ibara amavideo yagaragaje ko barasa bari mu gihugu cy'u Rwanda bakarasa muri Kongo kwari gusotora igihugu cy'u Burundi bagitera amabombe kuko basanzwe bazi ko tutayafise tutavyorosha natwe tuce twongera tutere turasa turi mu Burundi turase mu Rwanda canke swate turasa aho caje kizana nimba bakirashe bari mu Rwanda nimba barashe bari Kamanyora bace bafata amasanamu kumbure ngira bari besta ya madrone n'ibindi vyinshi bace bavuga ati mwabonye ko ibisasu biva mu Burundi ariko gushika no munsi amajambo niyo n'amajambo gusa bakoresha bavuga ati gisirikare cy'u Burundi Burundi buko burarasa bukora ibisasu mu Burundi burasa Kamanyora n'ibindi vyinshi bagenda badendekeranya kugira iki benkrimine igihugu cy'u Burundi bongere benkrimine igisirikare cy'u Burundi barabe kamakungu yote bakavuga ati FDNB kuvubure muve ku butaka bwa Kongo kuko narababwiye n'ubundi basubiriyemwo nta muntu numwe ubona ko nyene cyohero umukuru wacu igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yari Washington DC yaramukanje na Trump barabonanye baragumana barayaga umwanya munini nta na hantu hamwe Trump yamubwiye ati genda ukure y'abarundi muri Kongo kubera kiso yabashizeyo rero bakora rondero kungere babenkrimina babagiriza ubwicanyi barabagishije genocide abanyamurenge babona ntibifashe abanyamurenge bahoze mbe babanyamurenge barihe bari bamaze imisi batonda n'ibipapuro Washington Bruxelles Montreal n'ahandi bavuga ati twiyamirije igisirikare cy'u Burundi barihe bakamanganiye he genocide yahagaze none ndababwira ati abarundi n'abanyarwanda bamwe bamwe mwagize imana zo gutahura muzoze muraba n'ijisho rya gatatu ico ni kimwe ico rero bari bashatse cari ico cabataye ko w'amazi barabe ko leta y'u Burundi nayo yoca yashe ni karasa igasubiza iyo bavyazananye canke karasa hariya mu Rwanda hamace baronka motifa cyo bavuga ati mwabonye ko igisirikare cy'u Burundi kiriko kirahonya ubwoko mu kugira ivyo bita bombardement aveugle bafa kurasa iyo barasa kugira bice nkuko babivuze muri communique navyo yendaza ndabibabwire hari communique AFC M23 yasohoye ndaza kwibashira nga twongere tuyisome integralement tuyisome tuyitahure bayisohoye no munsi inyuma yaho babanyukuriye Kamanyora Luvungi Katokota ikintu murantunga cyose bariko barashira imbere ni igisirikare cy'u Burundi kiriko kirica igisirikare cy'u Burundi kiriko kirabombarda igisirikare cy'u Burundi ubu ntibarashize ko na FARDC bavuze ati biriko birava désormais sur le sol Burundi Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 niko yanditse muri communique murumva ko ubwo bari umuvugizi haba communique bayisora bicaranye Colonel Nanga Bisimwa Wiringoma Sultan Makenga Kagame James Kaba Mubarake n'abandi benshi bagenda batandukanye baba ofisiye y'abanyarwanda niho baca bicara bakandika communique strategique barabiko bocafuza igisirikare cy'u Burundi gishobore kuba co dohoka kikava hariya mu burasirazuba bwa Kongo kumvo imwe canke iyindi hanyuma bikomereza inzira ya Kamanyora Luvungi Katogota Uvira Karemi n'izindi ndoto basanzwe bafise chose impossible nababwiye ntibizoshoboka jusqu'à ce que umurundi ahetse narabwiye ko abarundi bose nabagwanyi abarundi bose nabasirikare kandi turi ready rero ino objectif yabo basanze abarundi bari pose nkuko nama nabibabwiye mushaka murampinyutsa umusirikare wo mu Burundi naho wo mucako ukagira ivyo wigira byose arindira gusa kurasa nta bindi kuko bararezwe baratojwe abana b'indero ni gisirikare kiri discipline kandi gisirikare kizi ico gikora rero ngaho bakubise squatter basanga bibomye bamaze kubona ko badasubijwe bace basohora communique reka ndayibasomere communique ya AFC M23 ivuga uku gukurikira ni communique banditse no munsi tariki 5 z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 mutwe w'ijambo ni communique officiel du 5 décembre 2025 reka tuce dufashanya tuyishire hano tugende tujanye kugira ntimwibaze ni ibintu ndiko ndaterura nkura mu mutwe ariko kugira YouTube ntize gusanga bigaragara nko kumengo ndiko ndapromotinga kuko iyo uri kurasoma communique nkizi cangaragara nko kumengo ndumwe muri ziriya mbwebwe za sarambwe ndiko ndatanga ubutumwa
imbuga ngurukana bumenyi zose zipromotinga bino bintu cyo gituma bose ubona batariko bara kenshi basoma amakomunike nkaya kubera bigaragara aho kumengo uri kura promoting intambara ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugome. Introduction musanzwe muyizi baba bariko barabwira amakomunite internationale hehe n'abarundi n'abakongomani bose bijijisha bigira uko bigira, ariko hoho aho ngomba gushika ni paragraphe ya kabiri ivuga ati parallèlement les frappes menées par des avions de combat, drones et artillerie lourde contre des zones densément peuplées du Nord Kivu. Umva ngo ibisasu vyarashwe n'indege z'intambara, amadrone eka n'amartillerie ngo yarashwe ngo ahantu hari abanyagihugu benshi cyane muri Nord Kivu na Sud Kivu, ngo bituma hapfa ngo abantu benshi, ngo kandi ngo amakordone umva bobo ngo baravye ngo aho vyo bavyazanana ivyo bisasu bavuga ngo vyo bavyazananye kuri territoire Burundi, niko muri communique vyanditse naka kuyisoma nk'uko iri integralement kugira ntibabone ko ndiko ndashigikira canke or ndiko ni d'ordre éducative, ni kugira duhane amakuru twicare tuzi biriko biravugwa, ariko ubu twaramenye ko usomye ikommunike yizi mbwebwe za sarambwe nk'uko iba yanditse baca batahura ku uriko hari ibintu sinzi ko no bibasigurira gute. Hari utuntu YouTube yestaye tw'uturobo naho abantu baba batariko barakora two tujejwe kumviriza amajambo atukana, des insultes, ibintu bikwegera abantu kwiyahura n'ibindi vyinshi, ivyo bavyumvise muri video ba wakoze canke muri audio baca bayifuta. Nuko biba bimeze aha rero bagiriza mu ncamake muri no communique ko ngo ibibombe, indege zirasa n'amadrone byose vyaje biva i Burundi, indege z'intambara, amadrone ngo n'amartier, ivyo bibombe n'ibindi vyinshi biko biraraswa Kamanyora haba muri Sud Kivu na Nord Kivu ngo biva i Burundi. Nkaca mvuga ati Uburundi buko burarasa Nord Kivu bukongera bukarasa na Sud Kivu, burarasa Kamanyora, bukarasa Masisi, bukarasa Walikale, bukarasa Mikenke, bukarasa Minembwe, bukarasa ahantu hose Nord Kivu na Sud Kivu, urumva za Goma zose zirimwo, za Bukavu. Avuga ati none aba bantu barabesha gushika naho ikinyoma babeshe n'umwana atokimira. N'umwana naho ukimuhekenyera ukamubwira ati mira iki kinyoma ntaco yomira. Ibi rero byose babikora muri objectif yihe kugira bacafuza igisirikare cy'u Burundi, basafuze leta y'u Burundi, indongozi, twebwe abene gihugu, hanyuma barabe ko amakungu yote bagasemerera bavuga ati FNDB tahiwani. Ni ibintu bigoye cyane, ibije nk'ubwanje ndabigaragaza ko ari kwikirigita, kuko umuntu afite uburenganzira bwo kubwira igisirikare cy'u Burundi kinjura ni Felix Chirombo Tshisekedi, kuko kugira bajeyo nibiyago bakoze n'indongozi zacu, abavyeyi bacu bagiye gutabara kugarukana amahoro, iteka n'ituze kubene gihugu b'abakongomani b'inzira karengane, bako barazira ubwoko bwabo, bariko barazira kuba autochtone, bariko barazira gataka kabo gatunze ivyo bita amasusora, amaminere n'ibindi vyinshi. Abana bariko barasambanywa ku nguvu, abavyeyi bafatwa ku nguvu imbere y'abagabo babo n'ibindi vyinshi, ubwicanyi bw'ubugome aho mwabonye bamwe bicishwa amasekuro, imihini, babakubita bijya bishitsi vy'amaranse lokete n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, ubwicanyi bw'agahomera bunwa butarigera bubaho. Nico gituma bavutse inkotanyi ni gukotana kabisa, n'abantu atabuntu bubarimwo, n'abantu ataciza kibarimwo, n'abantu ibintu kincoco citwa kari kigongwe, bobo no kunyoterwa kwica gusa, n'abantu b'ibinywa amaraso. Hari hakurya akanya rusinzwe ngene babita ngo abasogose, n'abantu babasogose. Mu Kirundi gusogota ni gucumita. Ufashe imbugita ya gisirikare kera mu ntambara zamva ngo yongo baramusogose, bamwicishije imbugita, so bacumise mu rubavu mwizose, uko bakoze kose bakoresheje imbugita canke igisu abari gusogota. Rero hari hakujya akanyero babita abasogosi, ibinywa amaraso n'ibindi bigenda bitandukanye. Nukuri ntabesha RDF inkotanyi izi mbwebwe za sarambwe muri bisogosi, muri abasogosi, muri binywa amaraso. Kandi nongeso iyi nkuko Paul Kagame yavyivugiye, yavuga ati uwashesha amaraso bizorangira nayiwe ayasheshe canka amutembeyemwo agatumba. Baratangoye gutumba, muriko murumva bamwe bakora kugwa mu mabanga, abandi bagendana ubumoteri kugira bugende burafasha ibyo bufasha. Burya Imana ihora
ihotse. Reka rero kugira sindabicisha amajambo narinje kugira turabire hamwe igituma zino bombe zatewe mu Burundi kugushaka canke zikaza ari nka bar perdi. Nivyo bibiri turindiriye raporo y'igisirikare c'u Burundi biciye mu muvugizi w'igisirikare cyacu ciza c'u Burundi, tumenye ko Uburundi bwatewe kandi tumenye ko igisirikare c'u Burundi coba kigiye kwivuna, hamwe bosanga batewe, hamwe bosanga vyaje mu nzira yo kuhusha inzira, kuko urumva ko baratera ibibombe ku bwinshi cyashoye kuba vyabaye nka bar perdi canke bikaza kugushaka. Ibi bibiri rero si twebwe abasivile canke Jeffrey Hilo Patriote nza kubibasigurira, no nukurindira communique y'igisirikare c'u Burundi biciye mu muvugizi wacu canke undi muntu wese vyega akaza akadusobanurira ni biki hagiye gufatwa ingingo zimeze gute. Aya n'ayandi tugumane. Hari amakuru menshi cyane no mu Rwanda uko byagenze mu Burundi. Mu Rwanda twabonye yandi mareresi avuga ko nabo nyene bamaze kugira ibisasu n'ibindi byinshi turabibakorera mu kindi kiganiro kumva zo kubahiriza iminota nkuko twavyemeranije. Rero nteko nsaba nimbabatsi kubona umurango wose tutabanye, kandi mu gihe hari amakuru menshi, hari benshi bari banyotewe ko duhura dusangira ubusesanguzi n'amakuru y'imigwano n'intambara cane cane kuvyari vyabaye mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, ariko ivyo twashoboye kutororokanya n'ubusesanguzi bujanye n'ivyabaye hariya mu Rugombo nibi bikurikira. Hanyuma ndangize numvise ko ntavyo nabonye, numvise ko hari umwana umwe n'uyundi muntu akuze boba bakozwe kozwe ko n'amaekra canke bijya amaekra sinwe no bivuga mu Kirundi, ama extrema sinwe no bivuga niba ari bisigara bijya bisohoka nyene mu mabombe biba birimwo byatabaguye umwana bikomeretsa n'uyundi umuntu. Nimba barokotse Imana ishimwe bakaba naho bahasize ubuzima, turahosheje imiryango yabuze muri rusangi. Mugire umugisha, tubibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.